Wait, we are sitting now. Now? Toca ter. Wait. Yes. That's okay. Ah, ni sawa. Kwanza to. Murakoze muhawe ikaze kuri live Facebook kuri page ya Sadbi. No munsi tukaba twari dufitanye gahunda zo kubamenyesha umunsi tuzosohorera ko EP yacu Romantic Sound ni EP igiye kuza vuba inyuma yo kugira indirimbo nyinshi zitandukanye tukazikora zikaba nyinshi rwose ku buryo tuvuga duti reka tugire icyo twise EP extended play niko cyitwa mu rurimi rw'icyongereza. Tukaba twaratewe iteka volume iteka ryo ku Volume beat. Chuma suri. Ya suri iko déjà connecté. iTunes. Rero tukaba turi ngaho kugira ngo dusangire kumenya itariki ya EP Romantic Sound. Nej, det är sound jag. Reka tugire ko turamenyesha yuko iyi EP irimo indirimbo zidasanzwe, indirimbo zuzuye mu buryohe, indirimbo zikwibutsa Sadbi wa kera ndetse zinakubwira Sadbi ari update Sadbi ubu. Ikivugo ni uko tworaba music yacu tukayiteza imbere kurusha mu kuyicisha mu inzira ziri ku rwego, tukaba dufise trust muri twebwe, tukaba dufise icyizere cy'uko iyi EP igiye guhindura ishusho y'umuziki w'u Burundi no guhindura no guha inguvu umuziki wacu cyane. Rero reka tugire ko turandira ko cyane, tugire ko turandire tutarinze kurandira ko cyane, reka tugire ko tubamenyesha yuko EP izosohoka itariki 27 z'uku kwezi kwa 11, itariki 27 ya 27 niyo tuzoshira album yacu
EP yacu plutôt ariyo romantic sound EP. Icyo mumenya ni uko ibintu bigiye guhinduka, umuziki wacu ugiye kugira irindi shusho ritandukanye n'iryo mwahora mubona. Ego twarakoze imyaka myinshi dukora ibintu byinshi byiza, ariko icyagiye kugira nuko twagumye turi ahantu hamwe mu gihugu kimwe, tutabasha kujabuka imbibe. Muri iki gihe turiteze cyane ko tujabukana umuziki wacu kure hashimishije, bivanye n'uko management yacu yipanze neza ndetse igatahura isoko mpuzamakungu ukuntu ryifashe n'inzira ushobora gucamo kugira ngo umuririmbyi w'umurundi ashike kure. Twarakoze amavideo meza, dukora ibikorwa byiza, ariko by'ukuri ntago twari tubikoze ngo tubikore mu nzira zo dushikana ku rwego mpuzamakungu, ku buryo indirimbo nziza twakoze zagumye ziri local cyane par rapport. Rero solution abarundi kenshi tukunda kuvuga nuko mu Burundi umurundi akwizera, abona ko ugiye international staff umanje kugenda kugira collabo hanze cyangwa ugiye gukorera video hanze, niho ababona ko umurundi yabaye international. Ariko abakenya, abazambia, abagande, abatanzania byose babikora bahagaze mu gihugu cyabo. Isifi kumenya inzira wocamwo kugira ngo ube international. Rero reka tugire ko twibusa abarundi yuko kugira amakolabo atari cyane cyangwa kugenda gusesagura amafaranga hanze atari byo bituma umuntu aba international, ahubwo kumenya icyo ushaka, kumenya uriwe, gutahura no gushira inzira nziza akazi kawe, nibyo byo nyine bishobora gutuma uba international gusumba. Reka shimira abarundi muri rusange bagumanye natwe, uravuga bati Satbi uragerageza gukora neza, baraguca intege ariko ukagira effort yo kugera ku kintu cyiza. Ibyo nibyo byatumye nanjye nacika intege, na timu yanje yose iragira inguvu, management iragira inguvu zo kuvuga iti oya ntibigomba guhagarara, bigomba kugenda bitera imbere. Muri iki gihe twimirije gusohora EP, ni mu minsi itandukanye niya 2019-2020 kuko ni EP irimo indirimbo nagiye ndafata ndeka gusohora kubera urwanko rw'abantu na management twagiye dukorana, yagiye atwifuriza inabi, atigeze atworohereza mu kazi kacu. Turasabye imbabazi kuba tutigeze dusohora indirimbo indirimbo abarundi benshi mwari mwifuza, mwari mushaka, ariko tukazibika tukavuga duti tuzozibahera umunsi umwe urwanko rugabanutse, abarundi bamaze kumenya gushikira ibyabo, ndetse n'utuntu tw'amabifu tumaze kuvaho.
uno munsi Ndisadbi ntiyifuza kugiranira beef n'umuririmbyi n'umwe. Ndisadbi yabonye aho tugwaye yuko tudashize hamwe mu bumwe atakintu gishoboka. Rero ntumire abagenzi banje b'abaririmbyi gukorera hamwe ku nyungu atari z'umwe kuri twebwe, ahubwo ku nyungu za benshi ndetse n'abo twagiye dutangurira. Isohoke ipi nayikoranye ingufu nyinshi, ubwenge bwanjye ndabushiraho gushikaho bamwe n'umuryango ndawuburira umwanya, ariko mvuga nti reka ngeze ku barundi ikintu ciza, ikintu bifuza, ikintu umuziki w'Uburundi ukeneye koko. Hakenewe iki kugira ngo ipi yanje igere kure, ipi yawe, ipi y'umuziki w'Uburundi igere kure? Hakenewe support ishimishije biciye ku mbuga zitandukanye arizo Spotify, Deezer, iTunes n'izindi, hama inyuma y'izo bagakurikira YouTube. Uburyo, energy, za management n'ibindi byarakoze, ariko byo tubabaza cyane hagize icyo dukoze mu myaka ibiri ntikigire icyo kitwungukira, ntihagire icyo muterera, tuzoguma ducika intege n'urubyaro rwacu n'abariko baraza bacika intege. Sinovuga ko bahagaze neza ku ruhande rw'abamenyesha amakuru, kuko hari ibintu bimwe bitanguye gukorwa byo kutuzibira kuvuzwa ku maradiyo n'amaradiyo amwe bibaye ngombwa tuzobabwira, ariko icyo ntigisigura yuko duca duhagarika ngo ducike intege ngo tureke kubaha ibintu byiza, kuko menshi muri amaradiyo n'ibyo bimenyesha amakuru byaje turirimba ndetse byadukoresheje cyane amazina yacu kugira ngo nabyo bibashe kubakira izina, natwe turabyungukiramo turubaka izina dufashanyije. Ku minota mike mfise uno munsi yo kubana namwe, reka mvuge ingingo zitatu nyamukuru abarundi bakunda umuziki wabo dukwiye kugenderako. Ingingo ya mbere, urukundo, gushigikira umuririmbyi uwo ari we wese akoze neza. Iya kabiri, kubamenyesha amakuru, guteza imbere bose muri rusangi, kutiyumvira ngo nozimya naka kugira ngo naka atere imbere. Ni byiza yuko dukoresha uburyo bwacu mu gutera imbere, ha gukoresha uburyo bwacu n'ubushobozi bwacu kuzibira abandi gutera intambwe. Mpagaze ngaha nk'umujene leader wa generation yanje mu muziki ndetse n'abankurikirana. Mpagaze ngaha kandi nk'umuririmbyi w'igihugu cy'u Burundi. Ndatumiriye abamenyesha amakuru bose aho bava bakagira gutanga support yabo kuri EP Romantic Sound. Ndatumiye kandi abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abanka Satbi n'abakunda Satbi, kugira icyo baterereye ndetse ku banyarwanko guhindura ingendo no kugira ingendo nziza, ingendo ishigikira umwenegihugu gushika ku ntambwe, ku ndoto ziwe no gushikana igihugu ku byiza n'ivyamwa bitotahaye. Sifise byinshi novuga, ariko reka ndababwire nti itariki 27 EP Romantic Sound izoja hagaragara. Ni EP izoba irimo indirimbo 9, ni ukuvuga indirimbo 7 hamwe n'indirimbo 2 za bonus.
nakoranye n'abaririmbyi batandukanye muri iyi EP. Nakoranye n'uwitwa Harbor Skills mu gihugu cy'Ubugande, harimo collab ya Meddy. Gushika ubu n'amakolabo abiri akomeye novugira ngaha kuno mwanya. Bagenzi, ndabibutse yuko kandi iyi EP yadutwaye umwanya, inguvu nyinshi, turiko dutukwa, twagirizwa yuko turi bamwe mu bici umuziki Burundi, ariko ugiye kubiraba neza uzosanga turi akarorero keza ku muziki w'u Burundi. Muzosanga dufise inzira nziza ducamwo, iyaba abaririmbyi bose twoziciyemwo twogera ku ntambwe. Urwanko rwatuburije gutera imbere imyaka myinshi. Imitego twagiye dutegana, hari n'imwe yagiye dutega twebwe nyene ubwacu, tugasanga turi kwisamburira ko nk'imene. Bakuzi b'umuziki w'u Burundi, reka mvuga ijambo riza kuba nuko risa ari rya nyuma. Nongera ndabibutsa yuko isi yarahindutse, buri gihugu cifungira iwabo, buri mwene gihugu yifungira iwabo. Umutanzania yifungira Tanzania, umukenya yifungira Kenya, umunyarwanda yifungira mu Rwanda. Ugiye kuraba na music yabo bayihaye inzira nziza ku buryo isigaye iturenze. Ni ibintu bigomba kukumaramaza ukamaramara. Umurundi nawe agomba kwifungira mu Burundi. Nukuvuga yuko umurundi ashigikira umurundi. Simpamagariye kwanka indirimbo zo hanze, kuko turazikeneye nazo nyene kugira ngo zibashe kutwibutsa aho umuziki ugeze, ndetse no kujana n'umwanya n'ivy'abandi. Itariki 27 n'umunsi uzoba udasanzwe ku bantu bankurikiranye, bagiye baransapotinga kuva tuvanye na management twahora dukorana. Ibyo bagiye barankorera murabizi. Natanze imbabazi n'ikigongwe ku bantu bose bagiye bandukagura, ku bantu bose bagiye banyifuriza inabi. Ndatanze imbabazi zanje zivuye ku mutima, ndetse n'imihezagiro ivuye ku Uhoraho ibane namwe. Murakoze cyane. Kuva no munsi gushika ejo tugiye kuzohora tubaha plan, track list, ndetse n'ingene ibikorwa bizogenda bikurikirana. Murakoze cyane.